Nizera nta muntu yari bwanyumve ndiko nigisha mvuga ku mugisha, ariko uyu munsi Imana yandungikanye message y'umugisha mu buzima bw'umuntu ari ngaha. Uburyo ki rero ngomba kwigisha ku mugisha bitandukanye kumbure nuko wari ubimenyereye. Si ngomba kuvuga ngo Imana igomba kuguha umugisha, ariko Imana yambwiye ko hariho umugisha yateguriye abana ba repentance bose. Umuntu wese yageze ngaho uyu munsi, Imana yambwiye ko hariho umugisha yamuteguriye. Hallelujah. Uyu mugisha rero uratandukanye. These blessings is very different. Uratandukanye cyane. Ngomba kuganira no kuvuga ku bushobozi bw'umugisha. Fatira mugenzi wawe kwiganza ndakubwira ijambo mubwire. Mubwire ngo umugisha ufise ubushobozi. Hari ubushobozi bw'umugisha. Power of blessing I want to talk about. Hari ubushobozi bw'umugisha. Singomba kuvuga umugisha, ariko ngomba kuvuga ubushobozi bw'umugisha. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. I want to talk about the power of blessings. Ubushobozi bw'umugisha. Ubushobozi bw'umugisha. Ubushobozi bw'umugisha ni iki? Ubushobozi bw'umugisha bushobora gukora iki ku mwana w'umuntu? Ubushobozi bw'umugisha bushobora gukura umuntu he bukamugeza he? Ubushobozi bw'umugisha iyo bubaye ku muntu bigenda gute? Ndaza kuvuga ubushobozi bw'umugisha, mugabo mvuge na gatoya on the way of blessing, inzira y'umugisha. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Ndabizara abantu hirya no hino canke se banka kuvuga ku mugisha, canke bumvise umukozi w'Imana ariko arigisha umugisha bumva umenga ntiyarakwiye kwigisha ivyo. Ndene mumbarize, nimba umukozi w'Imana atigishije umugisha ikindi wumva yifuza yigisha umuvumo ni giki? Imana dufashe cyane gose. Hambavu yo kwigisha kwihana no gukizwa no kuboka kuca no kubohoza abantu, abantu ntibashobora kuguma mu kwihana gusa. Abantu barakeneye umugisha w'Imana. People, they need the blessing of the Lord. Uze wihane, witunganye, umere neza, mu mutima wumva ari sawa, nta jwi na rimwe rikwagiriza icyaha. That's good. Wumve wejejwe. Uze wezwe ku mutima, mugabo Imana ikurinde kwezwa mu mufuko mu izina rya Yesu. Wezwe mu mutima no ku mufuko, amavuta bamakeya cyane. Hariho umunezero wonyene uza iyo mu mufuko hari akanoti. Na haleluya y'umufuko ufise akanoti ntago ingana n'iyo haleluya y'umuntu adafise akanoti. Yewe Imana dufashe cyane gose. N'intambuko yawe irakuranga. Haleluya. Iyo ufashijwe uziko hano hari akana, mu ngodo kuri konti hari akana, uziko mu isakame yawe hari akana, udugije amaboko ntuduza igice, uyaduza yose. Hageze no gushimira Imana uvuga ngo naho abandi batoshima Imana ndafise impamvu zo gushima Imana. Ariko igihe cyose ubuze kumugisha ukabura amafaranga, ushobora kuva ngaha wuzuye amavuta, ariko ugeze hajya madama guhamagaye aho rero guma mu masererere abana baragwaye umutwe hinzu baradusoye, uca wumva ibizunguzungu n'ijambo twigishije ntajye wongera kwibuka. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Iyo hari ingorane nk'iyo, ijambo twigishije kuwa Mungu ushobora kugibagira kuwa mbere cyangwa ukagibagira ugisohoka. Mugabo umugisha w'Imana iyo nawo uhari, hari ubundi buntu bw'Imana buza hejuru ubuzima bwawe. Umwana pastor hari ijambo yigishije Mana we ryampezagiye, rimeni bariki sana, ryankoze ko cyane gose. Nico gituma nimba namaze gutangura kwigisha, hari ikintu cyiza umuntu yogira mu buzima no kugira umugisha w'Imana. The thing you can have in your life, the best thing you need, ikintu keneye mu buzima urakeneye umugisha w'Imana.
niba ari ikintu kizima umuntu yogira, niba ari ikintu kizima umugabo yogira, niba ari ikintu kizima umugore yogira, niba ari ikintu kizima umusore n'inkumi n'umuryango runaka wogira, umugisha w'Imana ni ikintu gikomeye cyane umuntu ategerezwa kugira mu buzima bwiwe. Iyo umuntu abuze umugisha w'Imana, hari ingaruka nyinshi cyane ziboneka ku buzima bwiwe. Ariko umugisha w'Imana iyo ubaye hejuru y'ubuzima bwawe, hari ibintu bitangaje kandi bidasanzwe bikoreka hejuru y'ubuzima bwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana irekura umugisha wayo hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe cyo mu isi y'umwijima cyohagarika umugisha w'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Umugisha ntago ari amafaranga gusa, umugisha ntago ari ibyo kujya gusa, kugira stoke yama yuzuye ibyo kujya, kugira konti iriko amafaranga ni byiza, that's a blessing. Mugabo ntago ari wo mugisha wonyene. Ndagomba kuvuga ku mugisha mu buryo butandukanye, hanyuma mvuge n'ubushobozi bw'umugisha. Umuntu wese yaje ngaha, hariho umugisha ufise izina ryawo Imana yo mu ijuru yavuganye nanje iri buze gushira hejuru y'ubuzima bwiwe. Ntago nitaye ku bihe urimwo, ntago nitaye ku byakubosha, ntago nitaye ku majambo wabwiwe, ntago nitaye ukubona ekonomi n'ukubona ibihe biriko birahindagurika, ntago nitaye mu nkomoko yawe, ntago nitaye aho ukomoka, ntago nitaye ku bihe urimo bigoye. Imana yavuganye naje ko hariho umugisha iza gushira hejuru y'ubuzima bw'abantu. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu itanguriro, Genesis verse 1 chapter 28, gice cya mbere ku murongo waho wa 28. Ubushobozi bw'umugisha, turashobora kubaha ijambo ry'Imana tukavyaguruka. Tubyagurutse tubigira umugenzo mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, uze uravyaguruka uryubahe. Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Igice cya mbere itanguriro umurongo wa 28. Maze Imana irabahezagira. Maze Imana irabahezagira. Iti nimurondoke. Iti nimurondoke. Mugwire mwuzure isi muyiganze. Mugwire mwuzure isi muyiganze. Mugabe amafi yo mu kiyaga. Muganze amafi yo mu kiyaga. Nibiguruka mu kirere. Nibiguruka mu kirere. Nibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Naho wogeza ngaho dukomera Imana amashimo byagire. Icyambere, ubushobozi bwa mbere bw'umugisha. Ufise aho wandika uze kwandika, utafise naho urankurikirana nta kibazo. Ubushobozi bwa mbere bw'umugisha. Haleluya. Icyambere, ubushobozi bwa mbere bw'umugisha, umugisha w'Imana utanga kwama ivyamwa, to be fruitful. Iyo umugisha w'Imana uje hejuru y'ubuzima bwawe, hari ivyamwa runaka umuntu atangura kwama. Nimba hariho ikintu kiba cyarabaye ikigumba mu buryo runaka, Imana yo mu ijuru ikakizana ko umugisha wayo gitangura kwama. You begin to become fruitful, kuzana umusaruro, umwimbu, inyungu. Umugisha ufise ubushobozi bwo gusanga ubugumba ukabuhinduramwo ihanga rininiya cyane gose. Icya kabiri ariko gifatanye n'icya mbere, iyo umugisha w'Imana ubaye hejuru y'ubuzima bw'umuntu, ategerezwa kugira ikintu bitwa increasing. Umugisha w'Imana uriyongera, donc agira kwiyongera, yamagira ikintu caguka, yamagira kwiyongera k'umugisha ku buzima bwiwe. Ubushobozi bw'umugisha iyo bubaye ku buzima bw'umuntu, haboneka kwiyongera no kugwira kw'ikintu cyose abayemo. Niba hari ikintu ubayemo ukabona kitariko kiragwira ngo ciyongere mu buryo runaka,
hari umugisha w'Imana ukeneye kugira ngo gishobore kugwira kive mu kibanza kimwe kigere mu kindi. Ijambo ry'Imana ryaravuganye na Adamu na Eva. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana irabahezagira, irabwira ngo nuko muvyare murondoke mwuzure isi. Nuko birivuga ngo nuko Imana irabahezagira. Imana imaze kubahezagira irabwira ngo nuko muvyare murondoke mwuzure isi. After the blessing of God, umugisha w'Imana Imana yabahaye watumye ubahereza kuvyara, kurondoka no kuzura isi. No kuvuga umugisha w'Imana yuje uje kongereza hamwe no kugwiza. Umugisha wo kugwiza uyu munsi Imana ushire mu buzima bw'umuntu ari ngaha mu izina rya Yesu. Imana igwize rujya rudandazo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza amavuta yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza ubusabane ufitanye nayo mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Imana yagura igikorwa ikigwize mu izina rya Yesu Kristo. Imana igwiza amafaranga yawe mu izina rya Yesu. Umugisha ukurikirana no kugwira. Imana irabahezagira, irabwira ngo nuko muvyare murondoke mwuzure isi. Where there is a blessing there is increasing of something. Ahantu umugisha ubaye habaho kwaguka. Ahantu umugisha ubaye habaho kugwira. Ahantu umugisha ubaye bavyita ingorane nziza. Ni kuvuga uragira ingorane zo gusubira kubika ibintu ukavuga nti nahora mbika ngaha mugabo habaye hatoya, reka ndondere iyindi stoke. Nahora ndandariza ngaha mugabo habaye hatoya, reka ndondere ikindi kibanza. Nahora mba muri iyi nzu mugabo yabaye ntoya, reka ndondere iyindi nzu. Umugisha w'Imana utanga kugwira. Imana ikugwize. Haleluya, tela haleluya. Simoni Petero bakesha ijoro bariko bararoba. The whole night they didn't catch any fish. Ariko Yesu arazana umugisha, arabwira ngo egereza ubwato mwidamba. Bamaze guterera urusenga ifi zirumva. Ayayaya, umugisha w'Imana iyo ubaye mu buzima bw'umuntu urahamagara abantu, urahamagara amafaranga. Abantu bakakubaza ngo none wewe ukoresha ibiki? Abajya abantu bahereza iki? Bajya abantu bakubonamwe ibiki? Bari abantu bakurondera kwiki? Nta kindi umugisha w'Imana utanga kugwira. Umugisha w'Imana utanga kwaguka. Umugisha w'Imana utanga increasing. Imana yo mwijuru ikugwiza guheza umugisha w'umugwiza. Ndabona abantu Imana igiye kugwiriza amafaranga mu izina rya Yesu. Ndabona abantu Imana igiye kugwiriza amavuta mu izina rya Yesu. Hallelujah. When the blessings of the Lord follows you, ukagukurikira umugisha w'Imana, you will be bigger wherever you are. Iyo umuntu afise umugisha w'Imana wo kugwira, ashobora kugenda ahantu nta kintu gihari, mugabo amaze kuhagera arahatera, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Imana irabahezagira. Irabwira ngo genda murondoke mwuzure isi. Donc uhereye kuri wewe, mugabo ntiwiza guherera kuri wewe, urarondoka wuzure isi. Umuntu afise umugisha w'Imana wo kugwira ushobora kumutahana mu bugaragwa, mugabo kazosubirayo yarahubatse amazu azungurutswe n'abantu benshi cyane gose. Hallelujah. Ntabwo ndiko ndigisha kumugisha, ariko ndiko ndavuga ubushobozi bw'umugisha. What a blessing can do. Imana iguhereza ubushobozi bw'umugisha bube applied, bube manifested mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Dusomere Abahebu. Indanzi y'amajambere ngo amasezerano y'Imana atera ibyizigiro. 14 iti eka no kuguha umugisha nzoguha. No kuguha umugisha nzoguha. Kandi no kukugwiza nzokugwiza. Kandi no kukugwiza nzokugwiza. Niko byamubereye amaze kwihangana ahabwa ibyasezeranywe. Kuko abantu bagira indahiro
naho wogeza ngaho nta kibazo. Yesu natufase cyane gose. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo nuko no kuguha umugisha zoguha. Niko byamugendekeye kubera ko yumviye ijambo kandi akarikurikiza. Imana imushitsa mu byasezeranye. Ikindi naco rero arico ca kabiri ngomba kuvuga ko umugisha w'Imana urashingura uburimbi. The blessings of the Lord uproots, breaks barriers. Umugisha w'Imana ushingura uburimbi umuntu yashingiwe. Yesu natufashe cyane gose. Nimba hari akarimbi bagushingiye kutazopfa uvyaye, iyo umugisha w'Imana uje uropoza, ugakata, ukabomora igitongero cyose cyatongere cyo kutavyara. Nimba hari isezerano ryo kutagera kure bagushizeko, umugisha w'Imana yuje urasunika, ukabomora amabariyere yose yakuza kugera kure. Umugisha w'Imana urahindura ivyete, umugisha w'Imana urahindura ivyanditswe, umugisha w'Imana urahindura amabwirizwa yasizweho n'abantu. Ndabona umugabo yitwa Mefiboshete ari kure kwa Makiriro Debari, ariko umugisha w'Imana uramutumbera, kandi nta kimuga cyari cyemerewe kwinjira ibwami mu gisagara, kandi kwegera umwami hoho n'ivyabaho. Ariko umugisha w'Imana umaze kumusanga, barahindura itegeko yuko ikimuga kidategerezwa kwinjira mu gisagara kubera umugisha w'Imana watumbere Mefiboshete. Itegeko rya mbere riba rirapfuye, itegeko rya kabiri riba rirahindutse. Mefiboshete yicarana n'umwami, asangira n'umwami. Umugisha w'Imana urasingura uburimbi, urakuraho uburimbi. Nimba ari akarimbi washiriweho n'ivyaha wabayemo, umugisha w'Imana uyu munsi ushingura akarimbi ko kudahezagirwa. Nta muntu ari ngayo tera haleluya. Umugisha w'Imana urahindura ibintu, urashingura uturimbi. It removes barriers, ukuraho amabariyeri, amablokaje yarazibiye ubuzima bw'umuntu. Iyo umugisha w'Imana waje, Imana ikavuga ngo ndamuhezagiye, ndaguhezagiye, ikavuga ngo ndakugize umutunzi, ikavuga ngo ndakugize umugisha, ikavuga ngo ndakugize umunyamafaranga, ikavuga ngo ndakugize umunyamavuta. Uwo mugisha w'Imana uje hejuru ubuzima bwawe urahindura karande yo mu miryango iwanyu, ugasanga abandi mu miryango iwanyu hari ahantu batigeze bagera. Mugabo kubera umugisha w'Imana ukuraho amabariyeri, iyo bariyeri yari iri imbere yawe igasenyuka, ugasanga uhagaze ahantu abandi mu muryango iwanyu batigeze bahagarara. That's the blessing of the Lord. Umugisha w'Imana yuje aho abandi batinya kugera, umugisha w'Imana ukuraho ayo mabariyeri, ugasanga winjiye mu kindi kibanza. Amabariyeri yose y'inyatsi, amabariyeri yose y'umuvumo, amabariyeri yose wasizweho n'abantu, n'amajambo abantu bakuvuze, n'ibyaha wabayemo muri kahise, n'ikintu cyose cyakurega mu mutima, umugisha w'Imana ukureho ayo mabariyeri, ukureho ayo mabariyeri. Utegerezwa kwinjira mu mugisha wawe, utegerezwa kwinjira mu buhezagiro wawe, utegerezwa kwinjira mu mavuta ya basete. Yohana ja kuri piano, hano ndumva amavuta y'Imana. Mbwirira mugenzi wawe tutegerezwa kwinjira mu mugisha wawe. Uyu munsi turasenyura amabariyeri yose y'umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi turasenyura amabariyeri yose akubuza kwinjira mu buhezagiro wawe. Amabariyeri y'inyatsi yose arakugwaho mu izina rya Yesu. Amabariyeri yose y'amafaranga arakugwaho mu izina rya Yesu. Amabariyeri yose y'amahoro mu mutima arakugwaho mu izina rya Yesu. Urinjira mu mugisha wa mu izina rya Yesu. Urinjira mu muhezagiro wa mu izina rya Yesu. Urinjira amafaranga ya mu izina rya Yesu. Urinjira mu muhezagiro wa mu izina rya Yesu. Utegerezwa kugera mu kibanza Imana igushakamo. The blessings of the Lord breaks barriers. Abantu bashobora kukushingira karimbi bakabwa ni dufatiye ku myaka yawe ntago wemerewe gukora ibi, dufatiye aho ukomoka iwanyu ntabashoboye ibi, dufatiye ku mashure yawe ntushobora gutunga aya mafaranga. Ariko iyo umugisha w'Imana uje ukakuduza mu mafaranga bari bagushingiye karimbi bakakubona hejuru. Sinzi ko hari umuntu ari ngaho ari karanyova.
Hallelujah. Hallelujah. Umugisha w'urugo iyo waje ukuraho amabariyeri yo kutarongogwa. It removes all of the barriers. Bagasigara batangura gute, yaturonkanye umugore gute, yaturonkanye umugabo gute, yatuguranye imodoka gute, yaduteranye imbere gute, yatugeranye imbere gute. Bazosigara barabazanya kubera hari icyo Imana igiye gukora mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana gukurireho bariyeri zose, ushingura uburimbi bwose bari baragushingiye. May the Lord uproot every demonic barriers. Imana ikureho amabariyeri yose y'abarozi, y'abapfumu, y'abadayimoni, y'akarande, y'imizimu, y'ibihe bitandukanye y'ibyaha washiriweho na Satani. Imana ikwinjira mu masezerano ya mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bagiye kwinjira mu masezerano mashasha. Umugisha, iyo umugisha uje, Mana we, Mana yanje we, iyo umugisha uje, yo ushobora kuba wijyamiye mu karago hariya hasi nta kintu ufise, ariko umugisha ukaza ukavuga ngo utegerezwa kuva kuri iki kirago. Hallelujah. Ukaza ukavuga ni iki kirago ntago ari iwawe, kubera umugisha ufise ubushobozi bwo kujugumiza ubukene, ubukene bukajugumira, ubukene bukaguhunga, bugahunga umufuko wawe, bugahunga abana bawe. Umugisha ufise ubushobozi bwo kwirukana inzara, inzara ikahunga. Umugisha ufise ubushobozi, umugisha gira mweza ati umugisha. Mwege mushobora kuba mwahora mwumva umugisha ariko mutaramenya ubushobozi bw'umugisha. Power of blessings. Uyu munsi ndasenga Imana ko iguhereza ubushobozi bw'umugisha mu izina rya Yesu. Umugisha uraza ukabwira ubukene nti we vayo, rekura ubukene bukagenda, ntuze wigere usubira kumenya ubukene. Umugisha ushobora kuza ukanyeganza inzara. Wari umaze igihe inzara yarubatse ubwami mu buzima bwawe, iwanya ari inzara, mubi iwanya ari inzara, ariko inzara igahunga, ugatuma ubura amafaranga y'ibindi bikomakomeye, y'amaproje akomakomeye. Mugabe ikintu cyitwa inzara kitari kigera gisubira gutumbera mu rugo iwawe. Tera haleluya. Imana iguhereza ubushobozi bw'umugisha bunyeganzi mwihemu zose zari zarazibi ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari umuntu turi kumwe ngango atere haleluya.